Hello everybody, bakunzi ba Sunlook TV. Ni wa musore wanyu Bright the Bad Commando aka the champion. Ni makuri kamera ni Drizzy, cameraman. Twagarutse kandi muri entertainment bazwe entertainment yacu ya Plus 257 irimo ibintu byinshi ntiyama yicaye bamakora. Twajenga kuri Kamenge Palace Talk. Let's talk twaje hari umwigeme w'umusi bamwitaba bayitangwa n'abaslay queen abandi sinzi muramubona amadimisa gitwaramwo neza muri entertainment ya Plus 257 cameraman ngwino ntazi ko twamuvumbuye ahantu kabari akunda kuba ateramiye cameraman come on bakunzi wa Sunlook TV ni kuvuga ni kuri Kamenge Palace Let's Talk murabona ibintu bimeze neza cyane akabare kameze neza karatagase niho umukobwa muri entertainment ya Plus 257 akunda kuba ateramiye tuje twabanguma ko tumubaza amajambo atatu giye twumve makuru amazimisa muvuga ko ni menshi cyane come on cameraman ngwino bakunzi wa Sunlook TV rero nta no yundi ni umwigeme muri entertainment VIP sister ni bon urameze neza abakunzi wa Sunlook TV bashaka kumenya amazina yawe bamenye ivyo ukora ubibwira ya nitwa Ani Bobo yes ndashobora kwicara gato tukavugana nangorane bakunzi wa Sunlook TV araduha umwanya numwigeme asa neza aratsobye sana tumusanze ahantu yateramiye no musi agende Ani Bobo kubera iki kuri Palace Kamenge Let's Talk aha no bon ndahakunda parce que aratuje niyo mpamvu niyo nkunda tugutuza tureje ukunda guteramira nga ya niyo nkunda guteramira kora nyene bon si misi yose abantu bakone misipi ya kubera iki hano heza ho ngaha haratuje hari pose akanoti ni kenshi bon nukwira nyene ubuzima mu gihe twiri ku isi yes ngura nanje no ushaka nawe kunwa tu tunawe batumva wawe nawe soda tu okay mubwira kuzanire naso upima nawe binyarutse ngaha una mu boss wanje aranguriye okunda Sunlook TV rero bamwita Ani Bobo hari amakuru menshi mazimisa kuvugwa ko ibintu byinshi Ani Bobo uri umuslay queen bon umuslay queen niko abantu bakunda kuvuga parce que ibintu turimo nyene abantu benshi bavyita ubuslay queen ya abantu babinyita none kubera iki bakwita umuslay queen banyita bon abantu benshi bakunze kuja muri ibintu vy'ama video ibiki babita abaslay queen niko nyene niryo zina babita Ani Bobo umaze kugaragara mu ndirimbo zikabakaba muri je tumaze kuba ni zitatu uri umuqueen video ya bon ubikora nk'akazi canke uri muri babandi baganira ndabikora nk'akazi ko ari bavuga yuko iyo muhejeje gukorana i video no mu star hari ibindi bintu muca mukora mu nyuma mukaryamana akaba ari no mpamvu benshi bakunda kubita baslay queen bon je sivyo biba bijyanzanye ya jewe turapatana je ndabikora nk'akazi vraiment bise none nyene ugatanga yarenze urumva niso uvuze tubishitse agatanga yarenze ni kuvuga bishitse agatanga yarenze nabiga bya Josho abishatse sana urarenze Ani Bobo rafso abavyeyi ya ndasaba abavyeyi bose bakwiye yego bahe bon baba kumtakura uri umunyeshuri yego Ani Bobo waberewe kuva hasi gushika hejuru cameraman kweli ko ufite tatuwaje menshi ku mubiri wawe nakuze nkunda tatu narakunda kubona abantu sana nkavyifuza sana gushiraho tatu Ani Bobo uri umuqueen video wagarukaye mu video ya Sunb ntibagiye neza go down uragaragara mu video yuno mu jama umenga no mu comedy bamwita ngagato umunyibutse ndazuramutse bidondo umuntu agombye kuguhagurutsa ube umuqueen video mu ndirimbo yo gutuma amafaranga yose urana nta muntu avuga amahera korera gusa bon nimba atari banga ariko nimba atari banga kuko urumva mvuze amahera bon yoba yamaye ni so nta muntu avuga amahera korera gusa dress noja mu bintu by'ubuntu basi yanyuma make ashoboka udashobora basi kuvuga ati ampaye aya
sinshobora aho ni soko yavuga gusa mu ngereranyo oya sinoyavuga gusa nyene bon jewe aya abantu abastar benshi maze kwanyira kuko baba ko bamanye n'amahera kumva mbwiye ngo 50 kambwira ngo wangaye nkambwira wa prime namera ntushobora kuja musi ya 50 bikunda vraiment atari hejuru ya 50 nzumbwira 50 aho ndakubwira wapi aho na 50 ngira ngo ni imagine no kwicara gusa urarenze ani bubu ufite ubwiza bwinshi kandi waberewe uratsovye ushopingira he impuzu aho nkunda gushopingira bon ndafise umuntu nyene akunda kuzanira impuzu ani bubu biramaze ukaryama n'umuhungu kuryamana bon kuko sinavuga ngo ndi vierge no sinobivuga ivyo ya biramaze gushika nyene nona kubunda byabaye ryari hari umuhe mwaka byagenze gute mu ncamake kandi nturimana amakuru sinimana amakuru bon sinimuka igihe byabariye ko gusa umuhungu twakundanye 3 ans gusa nyene sinimuka igihe bya gusa bon nyene twasanze byabaye mwasanze byawe ani bobo ntubyorosha shoppingira impuzu nano nyene bon birashika nyene abantu bakanzanira ari nyene ngura zirengana abantu bakunda kubabona nabi abantu baba kuri video bakabavuga ko mutari bakabaha izindi image nkaho babwira iki usanze ukora bene akazi benshi haradatahura karakazi nkaho babwira iki benshi barakunda kuvuga ngo Slay Queen bon abantu ngo batiye agaciro ngo umustar agukunze ilfo mukorana ibiki gusa jewe wumva uko bivuga kose nakazi kandi karahemba wowe ni uzi ico ubikuramo ati nakazi kandi karangaburira kandi kagatuma nifata neza mu buzima bw'iwanjye kira kintu cyose neza cyane ahubwo wabwira gukora mu moko mu mpuzi nabo bakaja mu kazi ahubwo nyene yego kandi ababivuga bon sinzi ngira ngo kora ega kuba Slay Queen si nibapfa gutora wari we wese ani bobo uri so hot uri so cute usa neza uratagase umuhungu ushobora kwiyumva mwokunda wewe n'umuhungu abameze gute bon ingene abameze je cambere sinobesha je ndakunda umuhungu afite taye nziza ameze gute chavuga muremure mugufi n'abavyibushe sana no nawe nka Johan peut-être abari murefu abamure gusa ntarenge oya abagereranye nyine abantu bagufi nka Bright abantu bavyibushe nka Bright kwani bo bati ntigikunda kunda umuntu muremure kandi iyo agororotse yonze gatoya umuhungu urashobora no guha nayamba umwe avuga ati aranshisha ubyo umuhungu umuhungu amize gute nyene ndanga umuhungu afise face mbi ufise face mbi nyene yakubona nk'ikindi kintu kuko umuhungu arashobora kuba mugufi akaba umwiza uvye amafaranga nturaba hari benshi baraba amahera nibibura kuko nje niyo umunye numurikira unipikita utireba akabwera twe tugenda kwimosha vraiment parce que urumva tugaba ko gatwa dukeneye ibintu byinshi sinoza gutera ishida utangura kumbwira ngo kini bikunda ani bobo urarenze ni cyana ani bobo ubahe umuntu yo gushaka avuga ati ndakina ani bobo dukwane video yo gusanga he yo sanga he cyangwa aho wabasi muhiri wanje nimba atari bakumutakura kuri 14 ntucubona uno munsi haje uko uri sohotsi nta muntu numwe atokwifuza kugendana nawe ndakurahiye ani bobo uratagase cyane wataramiye hano hantu eske n'umuntu warurindiriye canke uri ku map z'akazi canke yariwe tujiste kwirorasha naje tunyene kwa nyine ndafata akayaga ani bobo urakoze ku mwanya waduhaye uragize neza big up sana uratsovye no kungurira akantu kamwe bakunze Sunlick TV ari Bad Bat Commando behind camera ari Drizzy cameraman ni kuvuga turi kumwe n'umwigeme muri entertainment ya Press 257 ni Queen video amazimisa bikora neza trendinga nuko ubwika abafana ba Sunlick TV ndabakunda cyane hama bakomeze kugira comments sabone nasawe bakunda Sunlick TV mukomeze kugira comments sabone na share kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro byinshi ni Bread Commando ibiganiro bizokoma bica ari byinshi kugira ngo ubu wa mbere mu kubibona hayima muratumwe muri Sunlick TV
dukora ibintu byinshi, ni studio yagutse. Saint-Luc TV barafilma ama mariage, Saint-Luc TV ku bantu mukunda photoshoot, Saint-Luc TV barafotora, haro Saint-Luc Studio barafotora amafoto ya photoshoot asa neza, kuri mwebwe baririmbyi, kuri mwebwe kandi abakuni video mushaka amafoto ameze neza, muri Saint-Luc TV turabikora. Ni mukambe kuri 14 ku Dodane igira gatatu vuye ruguru, ucubona studio ya Saint-Luc TV. No, ciao ciao.